Kuvayo igice ca gatandatu. Imana yongera kwibarira Mose. Uhoraho abarira Mose ati uhereye none uzoraba ivyo nzogirira Farawo, ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abarekure, mbere ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abirukane mu gihugu ciwe. Imana ibarira Mose iti nduhoraho kandi niyeretse Aburahamu na Isaka na Yakobo ko ndi Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha muri iryo zina ryanje Uhoraho. Kandi nakomeje isezerano ryanje nabo ko nzobaha igihugu c'i Kanani, igihugu babayemwo ari inyambukira. Kandi numvise amaborogo y'Abisirayeli, Abanyegiputa bazigiye mu buja, nibuka isezerano ryanje. Nuko barira Abisirayeli yuko nduhoraho, kandi nzobakura mu bikebere Abanyegiputa babakebera, mbakure mu buja barimwo, mbacunguze ukuboko kuramvuye n'ibihano bikomeye. Kandi nzobagira abantu banje, nanje nzoba Imana yanyu. Niho muzomenya ko nduhoraho Imana yanyu ibakuye mu bikebere Abanyegiputa babakebera. Kandi nzobajana mu gihugu narahiye manitse ukuboko ko nemeye kuzogiha Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nzokibaha kibe ishamvu yanyu nduhoraho. Mose abibarira Abisirayeli nk'uko nyene, ariko ntibamwumvira kubw'ubwihebe bwo mu mitima no kubw'ubuja barimwo bw'agahahazo. Uhoraho abarira Mose ati genda kwa Farawo umwami wa Egiputa, mubarire arekure Abisirayeli bave mu gihugu ciwe. Mose arishura ati mbere y'Uhoraho ati raba Abisirayeli ntibanyumviye, none Farawo yonyumvira ate kandi iminwa yanje ihumanye? Ariko Uhoraho abarira Mose na Aroni abatuma ku Bisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa. Amamo ya Mose na Aroni. Aba nibo bakuru b'amazu ya ba sekuruza bene Reyubeni imfura ya Isirayeli, ni Henoki na Palu na Hesironi na Karumi. Abo nibo mazu ya Reyubeni. Bene Simeyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari bona Sauli umwana yavyaye ku munyakananikazi. Abo nibo mazu ya Simeyoni. Aya niyo mazina ya bene Lewi nk'uko bagiye bavyarana. Bene Lewi ni Gerushoni na Kohati na Merari. Imyaka Lewi yamaze ni 137. Bene Gerushoni ni Libuni na Shimeyi nk'uko amazu yabo ari. Bene Kohati ni Amuramu na Isihari na Heburoni na Uziyeli. Imyaka Kohati yamaze ni 133. Bene Merari ni Mahili na Mushi. Abo nibo mazu y'Abalewi nk'uko bagiye bavyarana. Amuramu arongora Yokebedi inasenge, bavyarana Aroni na Mose. Imyaka Amuramu yamaze ni 137. Bene Isihari ni Kora na Nefegi na Zikiri. Bene Uziyeli ni Mishayeli na Elisafani na Sitiri. Aroni arongora Elisheba umukobwa wa Aminadabu mushiki wa Nahashoni, bavyarana Nadabu na Abihu na Eleyazari na Itamari. Bene Kora ni Asiri na Elikana na Abiyasafu. Abo nibo mazu y'Abakora. Eleyazari mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putiyeli, bavyarana Finehasi. Abo nibo bakuru b'amazu y'abasekuruza b'Abalewi nk'uko inzu zabo ziri. Abo nibo babandi Aroni na Mose Uhoraho yabariye ati nimukura Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa mubakurikiranye mu mice yabo. Mose na Aroni abo nibo bavuganye na Farawo umwami wa Egiputa ibyo gukura Abisirayeli muri Egiputa. Ku munsi Uhoraho yabaririye Mose mu gihugu ca Egiputa, yaramubariye ati nduhoraho bwira Farawo umwami wa Egiputa ico nkubariye cose. Ariko Mose yishura
ari imbere y'Uhoraho ati raba iminwa yanje imeze nk'umubiri utakebwe, none Farawo yonyumvira ate?